namaze kumva hari muri rya jambo rikuvuga ngo ibuye bagaye iryo buye mu bisanzwe uno munsi ndabitse ko bari kuvuga Kristo naho navyiya ico gihe nagerageje kuvyishira ko ngo ibuye bagaye niryo ryahindutse irigumye ifuruka hama umungu ndamuhinduka namubwira nti burya ibuye bagaye niryo ryahindutse irigumye ifuruka acara twenga turi kurankengera mu bihe biza nzoba ndo udasanzwe so ku bantu batuzi iyo duhuye two turatwenga miso samamagana ngo we buye rero ni jewe nka jewe aho mperereye misi yose chaque semaine chaque lundi ndabaza umurongozi message yawe ushaka kuzokwigisha itumbereye iki indirimbo nkazubaka bijanye n'ingene iyo message kugira ngo abantu baza kumviza ubwo butumwa baza barose umwanya wo gutegurwa par rapport y'iyo theme aho nigengisha zogira choix thématique mugabo si alors ni muvuze umuziki mwiza usukuye ariko umuziki udasamaza abantu ngo bahushe l'essentiel kuko hari n'igihe ahantu nigeze kuja usanga abanyamuziki bahushishije n'umurongozi ahantu yashaka gutwara ishengero kubera tellement iyo ndirimbo yavugijwe gose ku buryo abantu eske Imana irahimbazwa umuziki uri kuravuzwa ego mugabo eske ibintu muri ko muravuza ntibihava biza nyimba turi muri Kirita Dimanche atari concert twumva vy'ukuri ibintu vyiza bivugije neza ariko kandi bishikirwa n'abantu benshi bashobora kuba baraho hantu Rutare rwiza itangara bizigirwi bihe vyose turakwiteze ewe Yesu suri vyose Mwana w'Imana wavuye mw'ijuru vyizigiro n'imbabazi uri vyose uri sezerano uri vyose ahisita izorangira tuzokubona munyonga ibihe vyose tuzoguhimbaza isuri vyose kubwiza bw'umwami ubishaka y'ishengero kukugororoka kuburube agwaka urukundo rukiza urugezo rwacu twizera ko ari wewe byose Kambeho ataco mfashe atari wa musaraba zotazira shizugoba n'ibingi zezoririmba Kambeho ataco mfashe atari wa musaraba zotazira shizugoba n'ibingi zezoririmba
izina ryawe nunyobore mwami gendere mukuri numumutima ushitse shimye izina ryawe uhambaye uvyukora vyose Yesu uhambaye uvyukora vyose hari ivyizigiro ku musaraba aho wiguze isi wakunze ivyo bigumya umutima wanje imana yacu nihinduka bakunzi mwese musanzwe mukurikirana Brightness Burundi ndabaramukije. Ikiganiro ni indirimbo ishengero mwari mumenyereye mugishikirizwa na Juma Pes Mugisha, ariko kuri no musi rino dream mwumva ni rya Jean Claude Maniratunga. Nongeye kubaha ikaze rero mu kiganiro no musi namukoreye mu ngata, turi kumwe n'umutumire Imana yaduhaye kuri no musi, umunyamuziki kandi igihe kitari gito nkuko muza kuvyumva. Reka ndamwiyegereze, kaze mutumire mu kiganiro. Murakoze cyane Jean Claude. Twidondora ku batabazi kugira ngo bashobore kubamenya. Ntivyigera vyoroha kwidondora, ariko ndavuga amajambo make kuko nibaza ko ubuzima bw'umuntu bugizwe n'ibintu vyinshi. Yego. Ariko mu majambo make nitwa Jean Paul Nizigiyimana. Papa wanje yanyise Jean Paul hagiharawe cyane gose Jean Paul II. Umupapa yari ahari, hama papa yakunda kuririmba, hanyuma musi umwe acanyita Jean Paul, yumva umengo biraryoshe cyane gose kunyita gutyo. Wow. Ego. Ndubatse, nibayibona muri kamera urabona ko nubatse. Ego. Mfise umudamu n'abana babiri b'abakobwa. Ego. Mu buzima bwa misi yose nkora akazi novuga ka consultance. Nkora ibintu bijanye no kwiga amaprojet, nka evaluate amaprojet cyane cyane ajana ku bintu bijanye no gutsimbataza amahoro n'umubano mwiza. Ishengero n'umukristo, kanatsinda sinda kuba ndi ngaha nari umukristo, n'umukristo sengera mu ishengero rikiri rishasha cyane, ariko sijyo mereyemwe muravyumva namwe. Sengera mu ishengero ryitwa The Bride Chapel canke ishengero ry'umugeni rikorera kuri Milton Hotel muri sale yaho. J'en profite kugira ndabatumire kaze, tutangura 2:30 tugeza 4 amasaha kiri meza ata muntu aramererwa nabi mu buhinga bwo munda. Mu ishengero musanzwe mukora igikorwa ikihe? Mu ishengero nkuko bimaze imyaka myinshi nsanzwe nkora igikorwa cyo kuririmba. Ndaririmba, ndashobora kuvuza gitari bike nk'ivyo navunza kuvuza ngaha muza kubona, ndashobora kuririmba bike nk'ivyo nshobora, ariko hanini nkora igikorwa cyo gufasha abantu kwitegereza Imana biciye mu ndirimbo. Igikorwa cyo gufasha abantu kwitegereza Imana biciye mu ndirimbo. Yego. Ndabakiriye cyane. Urakoze cyane. Bakunzi bacu murumva ko turi kumwe na Jean Paul
asanzwe ari umuririmbyi, asanzwe ari umucuraranzi, ni umuvyeyi w'abana babiri, asanzwe yinjirira mu ishengero ry'umugeni wa Kristo. Nibaza ko ari n'ishengero ritamenyerewe cyane, yanadutumiye. Kaze cyane kugira ngo twumve ingene Imana yamwaguye mu myaka amaze akora kino gikorwa cyo gufasha ikoraniro ry'abizera mu kwitegereza Imana biciye mu ngabire Imana yatanze yo kuririmba. Hamwe n'ivyo mutumire wacu, ndakuzi nk'umurongozi w'indirimbo, kandi by'ukuri gihe cose uba uriko urarongora ikoraniro ni amafasho. Nagomba mutuyagire n'iryari mwatanguye igikorwa co kurongora ikoraniro biciye mu ndirimbo. Ikibazo kitoroshe kubera n'ibintu bimaze imyaka myinshi, naho byagiye birafata amashusho canke iforoma zitandukanye, twazagenda turaganira ko mu bibazo bikurikira. Ariko nyaza ko umunsi wa mbere natangiye kuririmba hari muri 2005, mu 2005 natangiye kuririmbira muri Eglise Vivante y'Igitega. Nakije muri 2004 nyizwa antuko umutima wanje Imana yawugaruye numva ashaka kumumizuma cyane ko n'ubumenga nivyo bifise ishingiro ryiza. Nahisanzwe n'umuntu akunda gukina umupira w'amaguru, football. Hama benshi mu bakina umupira barabamizuma, hama narumva umenga inyigisho zabo kubera ko amana umwanya munini zozo. Muri urwo rugendo ndiko ndajayo Imana irampindukiza muri 2004. Hanyuma impindukije mu 2005 niho mu vy'ukuri jewe sinigeze nsaba kuja mu vyo kuririmba. Mugabo umwe mu bantu bari barongoye ko hari ico gihe yitwa Thierry, uno musi aririmba kuri Eglise Vivante. Niwe yambonye avuga ati wenda kuravye ndakumvirije, nibaza ko vraiment ko wacu kuririmba ugishobora uraza gukora test. Bon kubimbwiye nzoza hama ndagenda gukora ico kibazo, hama Imana irashoza kugitora. Kuva uwo munsi gushika no munsi nibaza ko maze gusiba kuri dimanche ziki. Bene majambo ni naho wacu umenya ko ufise iyo ngabire, kuko hari gihe abantu birondeza ntibashobore kwitahura ku ngabire bashobora kuba bafise. Je nibaza ko ariho nabimenye, naho mu myaka mike nyine namaze muri adolescence twatugira ibintu byo kuririmba nyene muri makiames, nkagenda mu kweba mu bimwe bita ko interpret indirimbo kuzisubiramwo, naja mu migwi yo gutamba n'ibindi. Nibaza ko vyari bisanzwe birimwo, nibaza ko mu buryo bwo gukorera Imana cyane mu buryo ko kumenya ko iyo ngabe n'Imana ishaka no itumbereza, nyatswe cyo gena bimenya mu vy'ukuri. Ndabimenyeshejwe n'uwo muntu ntavyo je niyumvira. Twavuga reko haciye imyaka ingahe? Hewe harura kuva mu 2005 gushika no munsi bientôt bazobaye imyaka 20. Ego. Wow. Ni gihe kitari gito. Tumenyereye kubona benshi bamara iyo myaka mugabo bakabivamo. Ngira kumbure mu mwanya uri imbere baza kudufasha ikintu cakuzigamye kuguma urushiriza gushika no munsi uko ndakubona. Ego rero urahejeje kumenya ingabire yawe, waciye utangura gute ico gikorwa winjira mu ishengero? Udufashe mu gicapo ca mbere nyene ukimenya kuvuka ubwa kabiri hamuragiye mu ishengero, ni gute uza gutangura gufasha abandi bizera ukoresheje iyo ngabire yawe uhejeje kumenya ko ari yawe? Nkiheza gukora ico kibazo nkagitora, nashikiye mu mugwi w'abaririmbyi bari basanzwe bahari. Ku bantu bazi Eglise Vivante ni imwe mu ma eglise yagize ikanguro rikomeye muri iyo myaka. Abajene benshi mu gisagara Gitega barakizwa, hamashikira muri uwo mugwi w'abantu benshi. Mugabo nkigenda yo sinumva ashaka kuririmba vy'ukuri, je nashaka kumunyamuziki, nizo nabona biryoshe. Hanyuma nibuka ntangura kwiga piano, uwo nyene navuze niyo yatwigisha, yatangiye kutwigisha turi babiri. Hanyuma musi wa mbere twenda kwiga ndiko ndagerageza kuvuza, yambwiye ati je n'ukuri wenda kuravye iyo ngabire ntayo fise. Ibintu byo kuvuza umuziki bireke uje mu byo kuririmba. Hanyuma à l'époque je nta bintu vyose naye bwamenye, nta jambo ry'Imana cyane naye bwasome. Mugabo amwe mu majambo naye maze kumva, hari muri rya jambo rikuvuga ngo ngwibuye bagaye
iryo buye mu bisanzwe uno munsi ndabizi ko bari kuvuga Kristo naho navyiya ico gihe nagerageje kuvyishira ko ngo ibuye bagaye niryo ryahindutse rigumye imfuruka hama umungu ndamuhinduka namubwira nti burya ibuye bagaye niryo ryahindutse rigumye imfuruka acara twenga turi kurankengera mu bihe biza nzoba ndo udasanzwe so ku bantu batuzi iyo duhuye two turatwenga misi yose amamagana ngo we buye kubera ico gihe arivyo namubwiye kandi nibaza ko uko imyaka yagira akurikira vy'ukuri Imana yaramfashije kubera umugisha iryo shengero naho ntabaye iryo buye gose bategeza ko mugabo narabaye rimwe mu mabuye ishengero ryakorerwa karakomejanye n'ivyo kuririmba hanyuma nibaza ko iyo ko hari harimwo abantu benshi harimwo abantu bazi kuririmba uwo murongozi yarabona ko jewe odora yo kuririmba ari bisanzwe cyane gose ijwi atari kirenga mugabo ikijanye no kurongora abantu ndabatumbereza mu kuririmba yanuvumenga ico kintu ndagishoboye hamara natangura no kumana natangura kurongora ndibaza yuko haheze imyaka mikenyi ko hari harimwo abantu benshi numva umengo jewe igikorwa cyane cyane kiri ku mutima w'iwanje nico kwitegereza abantu bari muri kohare bagitangura bakiko barirondera hama muri iryo jwi ritonye je nshoboye nkafasha kubatumbereza uwo mu ijyambere bakamenya kuririmba baritumbereje neza byatumye ico gihe jewe nca mva cyane cyane mu bikorwa byo gukora dimanche ico gihe gukora mu vendredi twagira louange vendredi nja cyane cyane muri culture mu gatondo kubera niyo culture itagira abaririmbyi n'abantu benshi bayizamwe donc byasaba ko mvyuka hakiri kare nkambara uniforme nkahita ndaririmba kuri eglise nkumviza ubutumwa nkacanja ku ishuri mu gatondo ndavyibutse amajambo make ndibutsa ko hagera igihe iyo culture mu gatondo harazamwe abaririmbyi bakanye nafasha mu gutegura niyo bace baza kumfasha muri iyo culture mu gatondo igitari gusa tukaririmba haragera iyo culture ibamwe abantu benshi vy'ukuri muri eglise vivante mu gatondo ugasanga abantu baje bariruka hakiri kare nuko icapo cyane cagiye kiraguka gushika no munsi sinibona cyane gose nk'umuririmbyi cyangwa umunyamuziki nibona nk'umuntu afata amashengera gitangura akiri mu ntambuko za mbere zo gutangura afata n'abaririmbyi bagitangura hama nkabafasha kwiga bikenyinze hanyuma bifasha umurongo nkaca numva satisfaction yanje ihereye aho nyene ego murakoze cyane bakunzi bacu murumva yuko Hamande kuba twari tumaze kumenya ko ari umucuraranzi urumva ko asanzwe anafasha abantu nimba ari ishengero rishasha rigitangura abaririmbyi bataramenya ibyo barimwo ndetse akabafasha akababera umurongozi kugira ngo babone igicapo bakwiriye kwisunga mu by'ukuri ku bazobona iki kiganiro ukaba wifuza umuntu ukabona mu gikorwa ufise wifuza umuntu yofasha abantu kwiga kuvuza piano bisanzwe gitari bisanzwe ndi muri abo bantu babikunda bakunzi bacu aha rero akoresheje imvugo ya gitari bisanzwe akavuga piano bisanzwe kumbure ku batamuzi ari wavyivugiye ucayishira hejuru ariko no kuri no munyamuziki mwiza ahubwo Imana ifise ingene itumbereza abantu kugira ngo bagumbire iciwe bamaze kubaha bakabandanya babitambukira kandi baciye bugufi rero kano karyo kaba kanyu umva ko ndabagiriye publicity Imana iraguhaye abaririmbyi mbega babafasha mu buryo bw'ubuhinga gusa canke warabafasha no mu buryo bw'ubutumwa baza gutanga mu ndirimbo Alors nibaza ko ico ni kibazo gikomeye cyane gose kubijanye na izo ndirimbo abantu baririmba ni zihe zimeze gute kubera ko niyazo ko ari kibazo gikomeye gifatanya cyane cyane n'ingene igikorwa cyo kuririmba kibonwa mu ishengero muri rusange ndakivuge gucyonye niyazo ko ariho ncangira ko mbwira abapastor baza kumva ikiganiro yuko igikorwa cabo mu kwegerana n'abaririmbyi gifise kimazi kinini cyane gose ingene abaririmbyi baza kumera n'ingezo ndirimbo bazitora abantu rero twaba turi kumwe twarafashanya tugasoma ijambo ry'Imana tukabirabira hamwe sinovuga ngo nari mfise ubushobozi bwinshi bwo kumenya gusigura ijambo ry'Imana mugabo narifuza yuko umuririmbyi ataba gusa umuntu aririmba mugabo aba osi umuntu yubakiye mu ijambo ry'Imana abo umuntu vy'ukuri indirimbo yiwe muri ya passage tuziye sarika yaga na wa mudamu bahurira kuri ryariba mu gice cya kane cyo muri Jean nibaza yuko
ariko aramubwira ati igihe kiraje kandi kirageze aho abantu bazorimba mu mpemu no mukuri by'ukuri reka avuga abantu bazorimba bakijijwe muga osi bazi ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ego. Rero nibaza yuko indirimbo y'ukuri ni indirimbo ivuye mu ijambo ry'Imana hama iririmbwe n'umutima w'umuntu yahindutse akunda Imana ku munsi hama bikagaragarira muri uko kuririmba no mu bindi bikorwa bitandukanye umuntu ashobora gukora. Rero abantu twafashanya gusoma ijambo ry'Imana mbere wanashaka nibaza ko ari igikorwa kimaze igihe kinini mu mutima wanje nifuza ko ntazopfa ntakishitse ko habaho ikibanza abaririmbyi bategurirwamwo bavuye mu mashengero atandukanye bategurirwamwo hanyuma bakabandanya bakorera amashengero barimwo mugabo hari abantu bariko barabafasha muri uko gukura mu kumenya Imana muri bike tuba tuzi hamwe no mu kuririmba no mu kuvuza. Yego. Murakoze cyane batumire bacu murumva ko umutumire wacu arishura ikibazo akongera akaba n'inyishu urumva ko afise umutwaro wo kubona abanyamuziki na cyane cyane abaririmbyi bakoraniye hamwe kugira ngo bashobore gufashwa mu gikorwa basanzwe bakora. Byumvikana ariko kibazo canje mwishuye yuko mwarabafasha mu buryo bw'ubutumwa batanga mu buryo bw'ijambo ry'Imana mukongera mukabafasha no mu buryo bw'ubuhinga nimba ntihenze. Ego vyose ndibuka ko hageze igihe umurongozi yarambwiye ati wewe uzorora abantu bagishika muri ko hari hama ubafashe juste nibaza yuko je namye nizera yuko vraiment hama ari iyo fondation yuko umuntu abanza kuba azimana ariko araririmba. Kubera kuririmba Imana utayizi navyo birashoboka hama kuririmba Imana umaze kumva bavuga mugabo kuko Imana ni nyinshi umuntu ashobora kuvuga Imana mugabo tuko tuvuga Imana zitandukanye mugabo ijya Imana yo muri Bibiliya tubona muhurira nayo mu ijambo ry'Imana nyene muri Bibiliya uri kuvuga ibindi bintu iyo nindi Imana mugabo naho uri kuravuga Yesu mugabo utamubona mu ijambo ry'Imana naco gituma uno munsi dusanga hari indirimbo nyinshi ziririmba ico twebwe turi mu Mana kurusha ico Imana iri kuri twebwe. Nihatse ko mu ndirimbo twasangiye harimo yuko Imana niyo vyose kuri twebwe si twebwe turi vyose mu Mana n'Imana ni vyose kuri twebwe. Ego. Murakoze cyane nizere ko bakunzi bacu muriko murumviriza mutumire wacu mwarushiza kudufasha uruhara rw'Imana mu ndirimbo turirimba n'uruhara rwacu nk'abana b'abantu. Ikindi kibazo mbega igihe waba uri kurafasha abana bantu hari aho vyashika ukabaje imbere nk'urongora ikoraniro mu ndirimbo? Igikorwa cyo kurongora ikoranira mu ndirimbo nihaze ko ndakimazemo imyaka myinshi. Yego. Kandi uko umuntu akimaramwo imyaka myinshi niko yigamwe ibintu bitari bike. Arigamwo ivyiza ngene Imana imukuza kuko je namambwira abantu nimba uhora uhagara imbere y'abantu ushaka kurongora ishengero ntugire ubwoba. Probability nyinshi yuko utarigera uhura n'Imana nizo zihari. Ako koba umuntu arakama nimba uhagara imbere y'ishengero kumva ndamaze kumva amashengero narabaye mu makohara abantu babigwanira umuntu utamuhaye mikro mukabipfa atari we yarongoye cyangwa maze igihe utamushaka kuri programme mukabipfa. Kuri jewe biba bisigura yuko ntuzi vy'ukuri ikiguzi cavyo ico bisaba ntuzi uburemere bwavyo ntuzi n'ingene biteye ubwoba. Rero ico gikorwa ndamaze igihe ndagikora narizemwo amayaho atari make hama usi narizemwo ibintu bitari bike ingene Imana ikuza umuntu mugabo biciye muri mutima wo kugihereza ubwo bushobozi bwose niyo puissance yose bifise muri vyo nko guhimbaza Imana maze ikakujugumiza ikagutera kwishikanira Imana kugira bari gushoboza gufasha abantu kuyibona kuko abantu benshi bararirimba n'umuziki mwiza uravutswa ariko mbega abantu barabona Imana ivyo bintu vyose beje kuvuga vyose bivana n'ingene umuntu yiteguye imbere. Uravuze ibintu bikomeye cyane bisobanura yuko umurongozi w'indirimbo imbere yuko arongora ikoraniro haba hari ico atumbereye. Dufasha kuhagura intumbero y'umurongozi w'indirimbo mu makoraniro y'abizera? Jesse nibaza yuko sije ndumuhinga gose kugira mbwira abantu ngo mukwiye gukora gucyanya mbwa ndavuga ico je nizera kandi nibaza ko gishingirwa intaye n'ijambo ry'Imana. Yego. Je nibaza yuko indirimbo nk'ibindi bikorwa vyose kuvuga ijambo ry'Imana gukora ibikorwa vy'imbabazi indirimbo zifise intumbero yo kwerekana Imana. Mugabo indirimbo zifise intumbero zo kwerekana Imana.
twerekana imana iyihe. Iyo turiko turaririmba tubwira abantu bari aho hantu canke turirimbana n'abantu bari aho hantu, kuko encore une fois indirimbo si y'umuntu, si y'umuririmbyi, ni y'ishengero. Iyo ndirimbo itangwa n'Imana. Muri izo ngabire yatanze yo kwandika indirimbo zitandukanye biciye mu ijambo ry'Imana, ni indirimbo y'ishengero. Donc iyo turiko turaririmba turiko turabwira Imana tuti, Mana, mu bintu vyose bibaho vyabayeho nibizoza nta kikuruta, ni uri Imana inkuru irengeye ibintu vyose. Indirimbo rero muri ubwo bushobozi bwayo bwo gushobora gukora ku kigumbagumba c'umuntu no mushaha w'umuntu, vyugurura umutima w'umuntu kwitegereza Imana muri ubwo bushobozi bwayo bukomeye. Donc turirimba mu majambo make ici Imana iri. Imana ni iki? Muri zya ndirimbo tuba tuko tuvuga iki? Aha rero nibaza ko abarongozi b'indirimbo niho baca baba kwihugabira mu kwitegereza indirimbo zose baba bariko bararongoramwe abantu. Mbega iyi ndirimbo ndiko ndarimba vy'ukuri iravuga ici Imana iri? Kuko iyo twaje guhimbariza Imana hamwe mw'ishengero twaje kuvuga ici Imana iri kuri twebwe, ici Imana iri mu karangamutima kayo. Imana ni nkuru, Imana ni yera, Imana iritandukanije natwe, Imana irateye ubwoba, Imana ni gitangaza. Ayo majambo yose tuko turayaririmba, Imana birayinezera cyane. Hamica kabiri turirimba tuvuga cyane cyane igikorwa Imana rero muri ubwo bukuru bwayo bwagutse, muri uko kwera kwayo ata muntu n'umwe ashobora gushikira. Numva abantu bavuga ngo nabera, ni vy'ukuri nabera, mugabo nabera à travers ikiguzi Yesu yatanze. Mugabo sabera kubera ko ubwo buzima bwabo umunsi umwe bwaciye buhinduka nkaho umenga ubuzima bwabo nta cagisubira kubaho. Icaha cabo Yesu yaragihongereye, mugabo turacagwana turacari muri nose tugwana kugira ngo kwera kwacu. Mvuze ngo tugwana mengo cumvikana nabi, Imana tuyisangwe tugwanire ku munsi kuko ni Imana igwana ku bwacu. Turirimba rero uko kwera kw'Imana n'ubwo bukuru bwayo nuko kwitandukanya Imana yarabizanye ibicije muri Kristo Yesu ngo ibidusangiza. Turimba ici Imana yakoze, tukarimba ici Imana yakoze mu kuducungura, mu kwica, mu kujanjagura umwana wayo kugira ngo twege turonke ubugingo budashira. Hanyuma nibaza ko ikindi gice ca gatatu tuko turatora indirimbo umuntu aba akwiye kwibaza ko ni turatura, tuko turaririmba ivyo vyose, turimba ici Imana iri, tukarimba nico Kristo yakoze, turatura ivyizigiro vyacu by'ubuzima butazoshira. Tubikiwe naho uno musi tuko tuwabona ibintu mengo ntimeze neza, naho ubuzima bwacu budasa neza, ntuca turirimba ngo bihinduke ubunyene. C'est pas ça l'important pour Dieu. Igihanze umutima w'Imana nuko twitegereza no muri ivyo bintu bitameze neza, ko tubona yuko andeo y'ibi bintu bimeze neza, Imana izohindura ibihe vyose ibicije muri Kristo, maze iduhe ubuzima bw'ibihe bidashira. Simvuze ko Imana itusha ibibazo vy'uno munsi, mugasi cyo kiranje shinga uno munsi. Ego byumvikana yuko abarongozi b'indirimbo bakwiye kwitwarika cane igituma abantu baza guhura n'Imana, igituma baza kuyisenga biciye mu kwitegereza iciri, biciye mu gikorwa yakoze, biciye mu mwana wayo, ndetse n'ivyizigiro abizera baba bafise ejo haza aho umwami wacu agiye kuzogarukira. Nizere ko bakunzi bacu muri ko murafashwa cane, yuko intumbero nyamukuru ariyo kugira ngo habe kwitegereza Imana biciye mu ndirimbo, habe kunywana n'Imana biciye mu ndirimbo. Numva biriko birakomera, sinzi abatwumviriza mu bw'ingene mu vyumva. Turamaze kumenya intumbero rero. JP, aka kazina ka JP ni Jean Paul, kuko niko abamumenyereye bakunda kumwita, yitwa Jean Paul, cyafata Jean na Pepe bakaca bamwita JP. Urahejeje kubona intumbero y'Imana, intumbero y'umurongozi w'indirimbo mu guhitamwo indirimbo ziwe, ndetse kugira ngo ikoranire ishobore kuririmba. Mbega ni gute rero ashobora gutondeka izo ndirimbo kugira ngo vy'ukuri ku mpera y'ikoraniro avuga ati nukuri jewe uko nari narongoye aho ngeza ndabona ishengero ry'Imana ryahuye n'Imana ubwayo biciye mu ndirimbo nari nateguye. Wo dusangiza ku bwawe nk'uko usanzwe ubikora, mbega ni gute witegura, ni gute uhitamwo indirimbo? Uno munsi turi ahantu turaba indirimbo ifise hit igezweho iriko iraririmbwa henshi, akaba ariyo tuca turongorera mu ikoraniro, canke ugasanga ni umuririmbyi kubera ko amenyekana, indirimbo
yiwe niyo ndiko ndakoresha ko yaririmbwe na naka mbega aho bariho ingingo ngenderwa ko zo kwisunga nk'umuntu ayamazemo imyaka itari mike uko wagiye ukura mu kumenya Imana n'ingene ico gikorwa gikwiye gukorwa ku bw'icubahiro cayo ni gute vy'ukuri murongozi mugenzawe nka jewe n'abandi bariko baratwumviriza bo tondeka indirimbo zabo bohitamwo indirimbo bakoresha kugira ngo vy'ukuri iyo ntumbero ntituyihushe. Ni ikibazo kitoroshe encore une fois jewe sije nshaka gutanga umurongo mugamvuga jewe uko nsanzwe ndabikora muri make vyose vyubakiye kuri kimwe nayemeje kuvuga. Nimba wamaze kwitegereza iyi ndirimbo yawe ukabona ko ari indirimbo ivuga Imana ivuga ico Imana iri, ukabona ko ari indirimbo ivuga ico Imana yakoze muri Kristo mu kuducungura, ukabona ko ari indirimbo ishobora kuririmba ikatura ivyizigiro dufise vy'ubugingo bwiwe bidashira, iyo ndirimbo deja ni indirimbo nziza ikwiye kurimbwa mu ishengero. Mbwa ikindi ntashizeko kandi gikomeye ni indirimbo iririmbika mu ishengero. Demisi yose nshaka gutora indirimbo ndiyumvira nk'ubu ya mama wiwanje ari muri ishengero ari kuririmbana nanje indirimbo kuko niyatswe naco gicapu kenshi gica kihaba nuko ubona no mu ma worship team dufise no munsi umuntu benshi bagize mariage nk'abamama baca babiheba, abantu bakuze nta barimwo kama ahantu henshi umengo ni igikorwa c'abajeune. Niyazo ko rimwe na rimwe hari gihe tuba dufise indirimbo nziza ziri mu buhinga kandi ubuhinga ni byiza kubwira mugabo indirimbo iririmbwa n'ishengero, indirimbo iri novuga ni indirimbo nyene y'ishengero iborohera abantu bose bashobora gukwirika kandi mu mwanya muto tutaje kugira concert kuri eglise akaba ari ahantu twaje guhurira kugira twese tuvuga ivyo bintu. Sinzi ko mubona muri twari muri Matthieu 26 imbere ko Yesu aza kuhambwa avuga ngo banza batera indirimbo baratera cantique. Nibaza ko iyo ndirimbo Yesu yateye bose baca bayirima, sinzi ngene yari imeze iyo ndirimbo ko ntayo batubwira mbwa ni indirimbo abantu baca bakwirikira, ni indirimbo uri kuratora indirimbo n'umurongozi w'indirimbo gerageza kurondera indirimbo abantu yoroshe, simvuze indirimbo y'utujambo tubiri naho je ntako ndavuga ko iyo ndirimbo ari mbi mugabo yandi bantu baguma basubira gahera 5 minutes ariko basubira mu kakanu navyo nyene ni vyiza mugabo sico bizigura indirimbo yoroshe. Indirimbo yoroshe ni indirimbo iririmbika abantu bashobora gukurikira vyoroshe itarimwe ibintu vyinshi bigoye ko ari indirimbo z'abahinga no muri kantike nibaza ko maziko namo ko ari indirimbo z'abahinga hari indirimbo z'abahinga rero mbwa izo ndirimbo z'abahinga twogerageza kurondera ngene tuzizana mu ishengero zikaba indirimbo ziririmbika. None umuririmbyi yotondeka indirimbo gute yo yogenda gute dimanche yo bimeze gute? Ngaruke kuri ca kintu nyimba vyukuri umurongozi w'indirimbo anywanye na pastori wiwe arazi aho umutima wiwe utumbereye so dimanche par rapport iryo shengero non seulement iyo dimanche mugabo aussi mu buzima iryo shengero riko riyagendamwo vyukuri nyimba ari shengero ryubakiye kwijambo ry'Imana akaba ari shengero vyukuri rifise iyo ntumbero yo guhesha icubahiro Imana uwo muririmbyi ari sanse kubazi ingene umutima w'umurongozi uri kuratera ku bw'iryo shengero ari sanse kubazi ico murongozi asuhava yigisha iyo dimanche canke ico ashaka kugamiza muri uko kwezi kose. Nyimba rero hariho kutayaga hagati y'urongora indirimbo hamwe n'umupastori nesema ko abantu babirazuhura kuri podium imwe mugabo aririmba ibintu bitandukanye ataba bihuriye umwe aje à gauche undi aje à droite. Ikibazo cyambenya gikomeye ni mbega uwo mupastori wewe ibintu aza kwigisha arafise urutonde rw'ivyo aza kwigisha canke araza gusoma passage hama acagenda hashatse par rapport à ma histoire mesha zi muri Bibiliya n'izindi nkuru zi muri quartier n'ahandi bantu hatandukanye. Rero ni jewe nka jewe aho mperereye iminsi yose chaque semaine chaque lundi ndabaza umurongozi message yawe ushaka kuzokwigisha itumbere yiki indirimbo nkazubaka bijanye n'ingene iyo message kugira ngo abantu baza kumviza ubwo butumwa baza barose umwanya wo gutegurwa par rapport y'iyo theme aho nigenge shazogira choix thématique mugabo si ukiraho nyene bisobanura yuko umurongozi w'indirimbo imbere yuko atondeka indirimbo azorongera mu ikoraniro akwiye kuyaga n'uri ku rutonde rw'ishengero kuzigisha uyo munsi mu vyukuri vyaye bikwiye kugenda gutyo kugira ngo amenye mbega umwigisha w'ijambo ry'Imana azoba atumbereye iki mbega igihe amubaza abagomba kugira ngo buzuzanye canke ntibasamburane ni kugira ngo
iryo shikanwa bazanye ry'uwo munsi kuko igikorwa cyose ca dimanche cyo kuririmba gisa nka ca igikorwa c'umuherezi tubona muri Bibiliya muri Ancien Testament bazanye iryo shikanwa barizanira hamwe mu bisanzwe vy'ukuri iryo shikanwa rero bazanye ryaba mu masengesho ryaba mu mashikanwa y'amafaranga n'ibindi bintu batanga yaba mu ndirimbo sivyo kuko wa murongo uri muri Ephesiens 5 nibatswe ari kuva kuri 19 avuga ngo iyo mukoraniye hamwe bamwe urumva mwirurane mu ndirimbo mu mazaburi mu gushima urumva ico gikorwa cyose ca ntuzenya yo kuwa Mungu ni gikorwa kimwe rero kugira ngo abantu ntibaje mu bintu bitandukanye ni kugira ngo vy'ukuri baronke message imwe abantu bashaka gutahana dimanche ni kuvuga ko bishobotse ko muri bashaka kuronka indirimbo zihuye n'uwo mutima simvuze ngo necessairement ko iyo message umupastor ashaka kuvuga ari yacaririmba ni umutima wantuha ni giko umupastor ashaka ko abo bantu batahana kugira ngo iyo ndwi yose bazokimara bariko barakimbura ko banywana n'Imana hama ico kintu rero yifuza ko batahana ni gute nanje mu ndirimbo noronde indirimbo zoguma zuzuza zishira aho hantu nyene kugira ngo abantu baze gutahana ikintu kimwe kibira mu mutima wabo nyimba ari ku musaraba umupastor akaba ashaka kwibutsa abantu ubushobozi buri mu musaraba bwo gukiza bwa Yesu ni gute noronde indirimbo zivuga ku ubushobozi bw'umusasi cyangwa indirimbo musaraba harimo urukundo harimo ubuntu izo ndirimbo zose mugabo bikarondera ngene ibintu biza kuzuzanya kugira ngo ntizije mu bintu bitandukanye ego murakoze cyane batumire bacu nizere ko muriko murongoka ibitari bike kubijanye n'uruhara rwanyu imbere yuko muhitamwo indirimbo na cyane ko intumbero atabari zibiri yaba kuwigisha ijambo ry'Imana yaba no kuri twebwe tuhava turirimbisha ikoraniro nabaye nk'uho guhagarika mwokomeza mu mwiteguro icyakabe nayo ko ndavuga ni mu gihe iyo ntuze utashoboye kuyimenya igihe utashoboye kumenya ico uwo murongozi agize kubw'impamvu zitandukanye kumbure ntimwarose akanya ko kuyaga canke bisanzwe atani bihari ko hariho ahantu hatari hake usanga vy'ukuri umuririmbyi n'umupastor mbere hari igihe je simba nshatse kugira mugabo hari igihe usanga umenga abarimvyi mw'ishengero n'abantu nyene bari hariya baza kuturindiriza ko uzakumviza ijambo ry'Imana nkaho umenga ico gikorwa cabo vraiment nticahawe ugasanga mbere wanashaka kuravye mw'ishengero mu bakirisu nibo bahaye agaciro cane gose ico gikorwa kiyo kirakorwa kurusha abarongozi b'ishengero abumva umengo abajene bariko barasimbagurika ngaha bariko baragira ibi bintu umva ntibahe agaciro ico kintu rero igihe ico kuyaga kutabayemo ntibibuza yuko uwo umurongozi w'indirimbo mu gihe wewe yashoboye kuba ari umuntu novuga akuze mu kwitegura ndakivuga akuze mu gukunda Imana mu gusenga no mu gusoma ijambo ry'Imana akamenya vy'ukuri bisabwa kugira ngo iyo cute yiwe izo ndirimbo ziwe zishoboye guhimbara Imana muri bya ndivyo sene navuze imbere uwo muntu ashobora gutondeka iyo ntuzenya yiwe akavuga ati jewe kuri iyi dimanche naho nta zindi z'ibyo pastor ashaka kuzogira jewe ndifuza ko abantu bitegereza ubukuru bw'Imana mshaka ndondera indirimbo zitona aho toye ubukuru bw'Imana canke ndifuza yuko abantu bitegereza ko hari abantu bafite amakirite maremare vy'ukuri ushobora gusanga muri mara isaha isaha n'inusu ariko araririmba urashobora kuvuga ati jewe ndiyaranja yuko muri vya bintu bitatu vyose twavuga Imana ico yakoze muri Kristo n'ivyizigo dufise bw'ubugingo butazoshira Imana iduhereza biciye muri Kristo ndiyaranja ndakirimbe ku buryo umuntu atahana vy'ukuri ico kintu hama ubwo rutonde rwiwe nubona Yesu ariko abwiye abigisha bamubwiye ati ubona twosenga gute yabwiye ati musenge gucyanya atamabwiye ati muvuge data wa twese donc birafise urutonde donc simvuze ubwo rutonde rwa rumeze gutyo misi yose mugabo umuririmvyi yoraba kugira ngo ntave mu kinaja mu kindi nkaho mengo nta rutonde gifise umwe muri we haba hariye ahantu ashaka kujana abantu vy'ukuri avuga ati iki kintu ndifuza ko yica abantu nibaza ko mu gusenga kwiwe mu ndwi iyo bari karasenga avuga ati Mana nikiye kintu vy'ukuri jewe uri kuranyigisha muri nondwe nifuza ko nabandi bantu nabonyene bocigako hama akarondera ngene yubaka indirimbo ziyo kugira ngo uko Imana iramuganiriza muri iyo ndwi yose aho nimbwiye atarose yatemeye ishengero ryose abisangiza abandi bantu biciye mu ndirimbo ego bakunzi bacu murumva yuko uhuye n'intambamyi iyica nkiriya yotuma utamenya ico mwigisha jambo ry'Imana zigisha ko ukwiye gusangiza abandi ingene Imana muri ko muratambukana
ivyo bica binyereka ko ubuzima bwa misi yose nabwo bufise uruhara ku bijanye n'igikorwa abarongozi b'indirimbo bakora cyane. Aho kuririmba nibatse ko ari igikorwa kitoroshe vy'ukuri kuko gihamagarira umutima w'umuntu. Umva n'umutima ata mutima urimwo bica bigorana cyane. Rega JP ari abavuga bati jewe nivyo mu rusengero gusa ibindi byo mu buzima bwa misi yose ivyo ntibindaba. Twe duhurira kuri podium, gikuru nuko ndirimba neza, niko mvuza neza, nuko ndongora ikoraniro. Ibisigaye ivyo byo kunyinjirira mu buzima prove ushaka kunyinjirira bigenze gute? Nti hariho kudatahura aho ubuzima bwa misi yose ndetse na kino gikorwa aho bihurira, kuko urumva ko nkuko yaje kutubwira ingene ndiko ndabana n'Imana, ico Imana iri kuranyigisha ngomba ndagikoreshe kugira ngo mwikoraniro ryo kwa Mungu kwa kane kwa gatanu abandi bashobore kwiga ku Mana. Mbega nintaba ndiko ndiga mu buzima bwa misi yose, mbega ndaza gutondeka gute rero za ndirimbo? Nico bituma mbaye nk'ubutangara mvuga ni kumbe ubuzima bwa misi yose nabwo biraturaba ko turushiriza kunywana n'Imana. Ikirengeye ico honye Ego. nshatse kurenza ko kuri ikibazo waje kubera kiri très importante. Ikirengeye ico honye ni muri urya muntu wese ari muri urya mugwi. Umuntu ariko aravuza gitari hari inyuma, uri karavuza ingoma, uri karavuza piano, udafise micro, abantu bafise amakorale manini, usanga abantu ni gutu umutima ubumwe. Iyo inyo yice gikorwa cose. Kuko ikintu gikunda kuba ni hewe rya shengero ni nakari tanguye riri ku mutwe wiwe ni kwa naka. Abantu ntibiyidentifie n'ico gikorwa. Mbere wanashaka hari gihe usanga nyine abantu baguma baraba uwo muntu wenyine ntibabone ko nimba Imana yanteretse aha hantu ndahari kubw'intumbero kanaka. Intumbero nyamukuru niyo guhesha icubahiro Imana. Sivyo none no mikorwa rero cyane cyo kurimba nico kimwe. Mbega umuntu ariko arivugiza gitari ntariko arumviza ngena makoro yiwe ariko aravuga neza kurusha kumviriza iyo umurongozi akajana ishengero nawe nyine ajane nawe. Mbega niye ariko arasenga mu ndwi nyimba vy'ukuri asenga arasengera ujya murongozi ati Mana umufashe tembe hari n'ibintu safi byarabaye nawe ugasanga n'undi muntu avuga ati nta kuntu yovyo nona kugira ngo uwo mutima ugasanga ntunywanye vy'ukuri nawe abantu bariko barakora ico gikorwa kimwe. Rero ngarutse kuri ico kibazo ariko urabaza nukuri nibaza yuko ngene umuntu abaho nuko uno munsi rero abantu bakunda kuvuga ngo Imana ntigihaniraho. Imana iracahana na bugingo n'ubu irahana mu buzima bwacu. Hariho ibintu dutakaza kuko culte yo mwishengero kuririmbana n'Imana bifise intumbero yuko ninabikora neza, mu vy'ukuri ninabikora neza biraza kwedifya ishengero ryose, biraza kugura amasa abadakijwe baje muri iryo shengero bavuge bati ifoko uwo mutima w'umuntu wateguye hariho igitinyiro kanaka Imana ikomunika à travers uko kubaho kwayo muri zo ndirimbo. Umuntu adakijwe par exemple yaje muri iryo shengero akumva ati nukuri ubuzima bwanje burakwiye guhinduka. Umva muga kuri abo bandi bantu bahari none ubuzima bwanyu bubayeho uko busanzwe bwibereyeho ku munsi umutima wawe uri kuruvuga ati je ntunyije mu buzima oyaye mu vy'ukuri iyo ndirimbo uyikuye he? Iyo ndirimbo za kuririmba none ko iyo ndirimbo yari kuva muri iyo migendanire mufitaniye n'Imana ucuyikuraho iyo ndirimbo za kuririmba. Muri sezerano rya kera umuherezi yaba ari imbere y'abandi batubwira yuko bamushira kwa akantu kameze nk'akagozi, akantu kameze nk'agashene, akinjira guhereza hari yahera ashitseyo ikimaza atagitanze nkuko bitegeze nkuko vyamye yarapfirayo. Mbega uno munsi hariho urupfu rutubako ku buzima bwa misi yose iyo twiteretse hari imbere mwishengero mugabo fikura umutima wacu atari buhure atawuhuriye n'ico Imana ishaka n'ubuzima bwawe bwa misi atawuhuriye n'ingene Imana ikubona. Hariho urupfu tugira spirituel ku munsi amatwi yacu nkoresha ijambo rigoye araziba pa raporo y'ingene umuntu yumva Imana imurunga mu buzima bwa misi yose. Ivyaha umuntu arabijamwo ntigere yumva ijwi ryamwe mu yara mu buzima bwiwe kubera kuko nabayeho nibihimbara Imana. Uciye umuntu aza kwihagarika hari imbere ubuzima bwawe butandukanye je tugahandi ko ari urupfu rukorewa kuri wewe kandi hari jijuma iba ku munsi ku buzima bwiwawe naho utari kurayibona nka kera umuntu yacapfiraye. Hari urupfu rukorewa ku munsi. Vyiza rero nibaza yuko indirimbo nziza rya jambo rivuga ngo
niwagenda gutanga ikimazi ukibuka ko hariho mwene so mupfikiye urabanza ugisige ngaho hamugaruke sivyo none niho rero ubuzima bwacu bukiye gutegurirwa kugira ngo vy'ukuri buse nivyo tuba tuko turakora simvuze ko umuntu aca buwera aho umuntu mugabo umuntu afise umutima nk'umwe wa David ntiyari umuntu yera mugabo Imana iravuga ko yari afise umutima huye n'umutima w'Imana kubera umutima wa mbere Imana iteze ku muntu n'umutima uhokonesa yuko hariho babandi baza kunyumviriza avuga ko babwira abantu ngo turi Imana turi ibintu bidasanzwe hewe Imana yaradukije ubw'ubuntu bwayo sino ubuzima bwacu turacari ku munsi tugerageza tugwana kubana nayo kugira ngo tuyihimbare yego murakoze cyane bakunzi bacu murumva yuko ubuzima tubaho buri munsi bufatanye cyane n'igikorwa tuza gukora mu ikoraniro sinzi ko hoba hari ikindi mwari mumaze kutubwira ica kabiri sinzi ko hoba hari ica gatatu kirushiriza gufasha umurongozi w'indirimbo mu kwitegura ngene yegeranya indirimbo ngene azitondeka gushika ngo ku mpera yo kuririmbisha ikoraniro avuga ati wa nakoze icyo nabwirizwa gukora nibaza kwica nyuma nohereza ko kiri d'autres techniques mutora gute ngene muvuza izo ndirimbo alors mvuze ngo mutora gute ngene muvuza indirimbo biya biri suppose yuko basi indirimbo mwazitoye kuko je nzi neza yuko naririmbye mu ishengero tudatora indirimbo ukavuga ati nzoja hajyanye mfate micro zizoza ziraza bukebuke alors ivyonye hari abantu bavuga ati umuntu azayafize indirimbo azorimba dimanche ntagira mwembuyera muri we frère ndamaze kumva ayo majejuma bavuga uza wateguye ibintu vyose uzogira none mwembuyera wakuganiriza iki je simpariye yuko mwembuyera ashobora kuganiriza umuntu na je bihora bishika nazitondetse hagacamwo imwe nkumva umenga imwe no yongerako kuya numva ibandanyiza muri uwo mutima ihuye n'uwo mutima nari nsanzwe ndimwe mugabo niyumviriye ko natondeze mugabo vy'ukuri kuja hajya imbere c'est un risque mu zindi uvuga ati jewe Imana izozimpa nzoshika hajya imbere cinazitera alors nibaza yuko uwo muziki ngene iyo ndirimbo itonda nibiki bica biza kugira ingorane kuri technique yingene muza kuvuza ni handi usanga abantu bari imbere ariko bagira ngo don 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 bari kwarondera game muri imvya tanguye kuririmbiramo canke atanguye kuririmbira ahantu kure barabuze ingene bamushikira kuraba hari inyuma ati netwe igabanya gutwe ntibigeze bayitegura rero ikindi d'autres technique ni kumviriza yuko iyo accord iyo note muza kwiririmbiramwo ari yishikirwa nabande ntimurimve ngo bibi vy'abahinga mugire worship imirimba neza ko ari ibintu abantu bose bashobora gushikira bakaririmba ata muntu numwe arinze kumene ku mutwe ata uduze gose ata ico kiri technique hama kuya ndumunyamuziki ncanja no muri aya mako muza kugira eske ni muza gwava muvuza ibintu vyinshi abantu basamarira umuziki bahebe kwitegereza ya majambo mwashaka kuvuga alors ni muvuza umuziki mwiza usukuye ariko umuziki udasamaza abantu ngo bahushe l'essentiel kuko hari n'igihe ahantu nigeze kuja usanga abanyamuziki bahushishije n'umurongozi ahantu yashaka gutwara ishengero kubera tellement iyo ndirimbo yavugijwe gose ku buryo abantu eske Imana irahimbazwa uwo muziki uri kuravuzwa ego mugabo eske ibintu muri ko muravuza ntibihava biza nyimba turi muri Christian Dimanche atari concert twumva vy'ukuri ibintu vyiza bivugije neza ariko kandi bishikirwa n'abantu benshi bashobora kuba baraho hantu ego nico n'ikintu naco nyene kija mu vyo kwitegura murakoze cyane nizere ko biriko biradufasha cyane bakunzi bacu musanzwe mukurikirana kino kiganiro turi mu kiganiro indirimbo y'ishengero iyo tuvuga indirimbo y'ishengero biba bisobanura iki mbega niyihe duhitamwo bigenda gute murumva ku mutumire wacu ariko adufasha indirimbo y'ishengero niya ndirimbo ituma abantu bitegereza Imana bahura n'Imana basenga Imana banywana nayo kugira ngo vy'ukuri bace bishura ku butumwa bugize iyo ndirimbo turiko turamera nk'abariko barasozera ikiganiro cacu JP vyoba bimaze gushika watondetse indirimbo hanyuma ukarongora ikoraniro ukumva unezerewe n'igikorwa wakoze ku mpera canke vyoba bimaze gushika yaho utegura ukarongora ikoraniro mugabo ukumva urababaye n'ivyabaye ndashaka tuganirize muri ubwo buryo bubiri kubimaze gushikira
vyose biramaze kunshikira mugabo inshuro nyinshi niyaze ko imaze kunshikira kenshi ari kunezerwa vy'ukuri kuko igikorwa co kurimba kiraryoshe kiraryoshe ko iyo cakozwe neza urumva uhimbawe urumva unezerewe aro ibinezera abantu nibiki hari igihe abantu banezerwa n'ibintu bitandukanye mugabo jewe umunezero w'iwanje ni igihe mbona ko abo bantu bose turi kumwe muri iryo si uko abantu twaririmbanye amajwi yatonze neza nga nuko mbona reaction abantu bariko baragira muri iryo shengero by'ukuri ari reaction yabashikanye kwitegereza imana alors nukuri ntivyoroshe hari igihe uririmba indirimbo umuntu akayishira mu bintu asanzwe abaho mu buzima bwa misi yose kandi ivyo ntavyo womukuramwo navyo ni vyiza nta muntu ashobora kumenya ngo ikintu cafashije n'igiki mugabo birakunda gushika kenshi nkaryoherwa rwose nukuri ingene cute yagenze n'ingene abantu bagize ahubwo ikintu kigoye ni gestion y'ivyo bintu bamaze kubikubwira tu deviens quoi wewe muri iyo histoire yose ubu umuntu akomeye ucubiki kuko turaza tukaguha amashi hanyuma tunaguhezagira kuri podium canke mu mufuko tukagutera amashurwe kubera ko wabikoze neza ni ivyo bintu vyose hari n'igihe bikunda gushika amashengero bikanatera n'ingorane aho usanga umuririmbyi yaduze gose yumvise ati dayere ndavye ingene pastor yigisha ciri shengero nje ndarifasha ndavye ingene ndirimba n'ingene turirimba n'ingene pastor yigisha iri shengero abantu benshi n'ingene bakunda kumbwira dayere barakunda kumbwira ko baza ngaha kubera jewe ndirimba neza kubera umuziki uhari iyo success imana yaguhaye nimba vy'ukuri ukokonesa ko ari imana yakoze ico gikorwa uyijera gute nibaza ko kimwe je mu bintu ntinya mu gikorwa co kuririmba nuko gishobora kuzana iyo success n'ingoga hama umuntu agatakaza cane gose iyo focus yuko ni imana yabikoze rero umunezero wanje ukwira neza iyo nanezerewe cabaye ico gikorwa hama osi niyo nahejeje nkumva yuko ndavye umyiteguro nagize n'ivyo nakoze ntivyari gushobora vy'ukuri gushikana abantu aho bashobora kwitegereza imana muri ubwo buryo ahubwo watangaye mu bandi nkatangara mu bandi nkahokonesa vy'ukuri bon na mendirimba sindirimba neza gose mugabo ingene imana ishobora gukoresha iryo jwi abantu bakaza bubwira heureusement je ndazi ko kimwe mu bimfasha nuko narimba neza gose ku buryo bica bimfasha kuguma mfise iyo attitude yuko nukuri iyo ataba wewe nta kintu kimwe cyaje gushoboka na deception yo ndamaze kuzigira hahandi usanga ntimwiteguye neza mugahushagirika mvuze muri ko muraririmba mu majambo mugahushagirika mu mako muri ko muravuza hama bikagira bigacreer ntuze kera hari aho nahora niyumvira mwateguye neza ibintu kameze kukumva umengo birumiye tu je yivyo ntibimeze gutyo bisi yose mutima yanje bari nigiki Imana ishaka kunganiza muri ibintu vyose esko ari iki Imana ishaka kuvuga muri iki gikorwa naho twateguye ibintu vyose bisa neza mugabo ko bidafise zimwe bita amavuta canke onction nk'aya vyategezwe kugira ni Imana igihe cose Imana ibiki yatwibutsa ni jewe iyo vyaryoshe navyaye ndi twe twumva umengo emotionnement ntivyaryoshe ukuri kw'Imana kwavuzwe kandi aho ijambo ry'Imana mfashe ko indirimbo zavuye mu ijambo ry'Imana aho kuri kw'Imana kwavuzwe kukaririmbwa Imana igashigwa hejuru hari igikorwa Imana yakoze mu mitima y'abantu nawe utacumvise emotionnellement hariyo rero abantu bacagerageza kurondera uturirimbo tuza kuryohera abantu n'umudiho kugira ngo ya échec umenga amaze kugira kumva umengo nta bihari abicreye faut pas créer ça kumuvuga vya bindi nyene Imana ni ikora ikorwa cayo de toutes les façons ego murakoze cane hariho abantu basanzwe bakunda indirimbo zigezweho hama umurongozi w'indirimbo yitaye ku rutonde rwo kuririmbisha ikoranira ubutumwa bwiza hanyuma bakaca batangura kumubwira yuko atagira repertoire kuko yama yazanye za ndirimbo nyene ntiyigera ahindura igihe bamuhamagara yaririmbishije za ndirimbo umwaka uheze bashobora gutora indirimbo imwe zibiri zitatu mu ndirimbo akunda kuririmbisha ikoraniro hanyuma bikarusha abaririmbyi kubera ko ntazana indirimbo nshasha kandi hari indirimbo ziba ziriko ziraririmbwa n'andi mashengero mbega ni iki mwoshobora gufasha umurongozi w'indirimbo aba yitaye cyane ku kuririmba ikoraniro indirimbo bashobora kuririmba za ndirimbo batubwira ziririmbika
kandi za ndirimbo zituma basenga ndetse n'uyu abavuga ati oya indirimbo zifise hit nizo dukeneye turi shengero riri inyuma kubera ko ritajana n'ibigezweho mbega abo bantu bo mu migo ibiri niki mu badufashiriza mu gutahura ndazi amashengero yizera yuko kantike arizo ndirimbo zonyene bizera yuko indirimbo zo muri kantike na okovu ko arizo ndirimbo ziririmbika ko arizo ndirimbo z'ukuri mugabo urumva hariho amageneration agenda arakurikirana imidiho igenda irahinduka kandi abo bantu bose Imana irabakunda kandi irabifuza irabashaka nta muntu umwe yifuza gutakaza je ndazi ko ico kibazo nakigize kera nizo ndirimbo nk'umuntu yakubwira ati we rongora ishinga no munsi mu ndirimbo 10 zivuga urukundo rw'Imana wowe uzikunda uretse yuko n'indirimbo nyinshi usanga ziba zanditswe ziba zibishiramwo vyose navyo nyine ariko ni vyiza alors nibaza ko no munsi jewe icyo nashobora gufashisha abo bantu nuko urabizi twe twaragize intuzenya urundi rutonde rw'indirimbo zitari zike zirimwe izi ndirimbo nimba mushaka indirimbo ziririmbika zirimwo ama vibes mvuge ngo ama vibes zirimwo umuziki mwiza mbwa kandi ziguma zivuga vya bindi nyene kwa kuri kw'Imana zirahari twebwe muri Sela Hymnody ni ugiye kuri Play Store canke App Store uraza gusanga ko kuri iyo ntuzenye iyo application yitwa Sela Hymnody harimo indirimbo zirenga 200 ni indirimbo twatraduije dukuye mu ndimi zitandukanye cyane mu Congereza kugira ngo vy'ukuri abarongozi b'amashengero bibagora guronka indirimbo bavyifuza bashaka kuronka izo ndirimbo zitonze neza mugabo ntazihari yamana zazi nyene kubera niziki rero twe on a essayé d'apporter cette solution ni contribution ntonyi mwashaka kuja kuri Sela Hymnody harimo zikenye ziri kuri YouTube tumaze gukora mugabo hariyo n'igitabo c'indirimbo nyinshi mushobora gutora mu izo ndirimbo rero nta muntu yo kwirimita ngo koresha kantike koresha okovu raba Sela Hymnody irimo izo ndirimbo raba izindi ndirimbo zirimbwa n'abandi bantu batandukanye bo ngaha mu Burundi mu Rwanda igikomeye kiguma ari caka indi nyene mbega iyi ndirimbo iri vy'ukuri yubakiye ku ijambo ry'Imana ivuga Imana ni inkuru y'Imana ni indirimbo y'Imana ni indirimbo ivuga ico Imana yakoze mu kuducungura ibicije muri Kristo Yesu ni indirimbo yaturi ivyizigiro vy'umukristo tuvuze ivyizigiro vy'umukristo ntiyagira umuntu atahana ngo ivyizigiro vy'umukristo no kweje izo mpakazi keza Imana ivyo byose Bibiliya ivuga ngo mwitwarike ivyo bw'Imana no kugororoka ibisigaye Imana izobibongera ivyizigiro vyacu nuko inyuma y'ibi vyose dans l'éternité Imana yaducunguye kugira ngo izoduhe ubugingo bw'ibihe bitazosha twa turaririmba aho hantu dushaka tukumbuye dushaka kuzoshika ibihe bitazoshika murakoze cyane bakunzi bacu murumva ko ikibazo sindirimbo iguma iririmbwa ariko mbega vy'ukuri ivuga ukuri ku ijambo ry'Imana hama ku bijanye n'igihe tugezemwo urunganwe rushasha dukwiye kwibuka ko mwikoraniro haba hari abantu batandukanye mugabo kandi caka indi yatubwira ko indirimbo biririmbika yabo buhinga yaba amajambo arimwo byose dukwiye kubikorerako akabazo kanyuma k'amatsiko kino kiganiro nabaganirije nk'umuntu asanzwe afashe ikoraniro biciye mu ndirimbo mugaro wundi mugwi w'abaririmbyi tuhora tubona mu makoraniro atandukanye cyangwa amashengero atandukanye aho usanga baba bafise amakorali 4 5 6 hanyuma nabo bakaba baririmba akenshi baririmba ikoraniro ryicaye mbega ibi duhejeje kuvuga byo babibaraba yego birabaraba cyane abonye n'abahisemwo uburyo bwo kubwira ubutumwa abantu biciye mu ndirimbo kuko nyinshi mu ndirimbo zirimbwa muri ayo makorali ni indirimbo si abantu baba ariko bararirimbira babwira Imana ati uruwera urahambaye warakoze kuducungura muri Kristo Yesu bariko barabwira abantu ati Imana yakoze ibi nibi nawe ukwiye kumera gutyo ni indirimbo zivuga ubutumwa bwiza nabo nyene barafise ikibanza bihangiro rya mari ryari ndi nyene ubu butumwa ndiko ndabwira abantu n'ubuhe nimba uri kurabwira abantu yuko nimba ari indirimbo ivuga nk'akarorero amabuye y'urubura namaze kuyumva azobabomagura ko nzi ko neza hari abantu benshi bamaze kwihana kubera ubwoba
ubwo ubutumwa buteye ubwoba. Umunsi umwe nigeze kuja ahantu gusenga avuga ati urashobora gusohoka aho hanze ubunyene imodoka ikacigunga ukacupfa wowe ujahe. Hari abantu benshi bakiriye ubwo butumwa bumeze gutyo honye. Vy'ukuri sinibaza ko ari ubutumwa bwiza. Sinaza ko ari ubutumwa bwiza kubera ntituza mu Mana kubera twatewe ubwoba. Tuza mu Mana kubera Imana ariyo yatwihishuriye ikatubwira ko ubuzima bwacu bwatakaye kwico dukeneye ariyo. Donc igikorwa c'agakiza gihera ku Mana, ntigihera mu gutera ubwoba abantu n'abandi bantu. Donc abo bantu nanye bafite amakohare menshi, ni vyiza ni baririmba izo ndirimbo mugabo bagume baraba vya nyene ya fondement yuko vy'ukuri ico bariko baravuga ni ya Mana, ni cacaha c'umuntu, ni Kristo yaje kugicunga kuko niyazi ko fondation y'ubutumwa bwiza ni Imana yera ihambaye yanka icaha kurugeza utegera ko rungana n'umuntu yakoze icaha arayigaragaza aja kure. Hama ni Imana yapose la solution itanga umwana wayo kugira ngo uwumwizera wese ashobore gukira iyo ntuze. Donc muri iyo nkuru yose ni Imana nyene bikora vyose. Nukwitegeza rezo ndirimbo nukuzisoma kugira ngo ntabe juste indirimbo zo kwakwiza abantu gutera ubwoba abantu giriki bagume bavuga bwa butumwa bwiza nyene. Yego murakoze cyane batumire bacu, nizere ko murushiza kwagukirwa rwose mu gutahura ibijanye n'igikorwa dukora cyo kuririmbira Imana ndetse no kubarongora amakoraniro biciye mu ndirimbo. Ikibazo ca nyuma kandi ari naho dusozera ikiganiro, Imana ejo iravuze ati JP hasigaye iminsi 2 kugira ngo vy'ukuri urangize urugendo rwa hano ku isi. Nk'umuntu wayimenye kandi uri kutambukana nayo mu ngabire kuririmba, gucuraranga ndetse no kurongora ikoraniro biciye mu ndirimbo, muri iyo minsi 2 usigaranye uhawe opportunité yo kugira ikintu ubwiye abasigaye bakorana n'umwami muri ico gikorwa, nakahe kajambo ka nyuma ubabwira? No babwira nti hari igitsibo mubwe gucyonye, hari igitsibo ku bantu bakoreye Imana vy'ukuri mu buryo bw'ubwizigiko bakaguma kuri ya ma principe yose twavuga. No babwira nje ndarangije urugendo rw'iwanje, sinizera ko ibintu vyose nabikoze neza mugabo naragerageje. No babwira nti murababizigirwa mu Imana yabahaye, mugikorere muriko mukoreye Imana muteko mukironderamwo ivyanyu. Igikorwa co kurima ni igikorwa coroshe kuronderamwo amahera ariyo frère. Abantu bashaka amahera bashaka kuyaronka. Eske Imana iranka ko abantu baronka amahera? Oya. Muga Imana iranka yuko ariyo tugira intumbero yacu ya mbere aya mahera muri ico gikorwa. Muga bishitse Imana ikaguhezagira biciye muri ico gikorwa ko Imana irabikora. Juko n'abantu benshi babayeho babishijweho n'ico gikorwa vy'ukuri. Mugabo atari yo ntumbero yabo ya mbere. No babwira nti muraguma murabizigirwa muri Imana yabahaye, muri ico gikorwa yabahaye. Igitsibo canyu n'impera yanyu ni nini gose mu bwami bw'Imana. Murakoze mutumire wacu, turabashimiye kuba mwashoboye kutwitaba kandi turanakengurutse ku bitari bike mudusangije. Sinzi nizere ko ikindi gihe dushoboye kubatumira muzotwitaba gose nibacumviriza bakabaza ibibazo bakabona arivyo navuze neza. Sinzo niteguye neza nzogaruka kandi nihagira umuntu abona ko woza no mwishengeri wawe kugira ufashe, nizere yuko muzomwemerera. Ni atabari jewe nje nzomurondera umuntu aza kumufasha ko ndabaza abantu bafite umutima nk'uwo. Ego ni hano nyene turangirije ikiganiro cacu, ushobora kuba ari ryo rya mbere ukurikiranye ikiganiro indirimbo y'ishengero gisha kuri Brightness. Tugusabe gufyonda kuri kaga kengeri gatuma uzorushiza kubona n'ibindi ingene bizogenda birashika. Urashobora no gusangiza n'abandi kuko ibijanye na kino gikorwa twifuza yuko gishikira benshi. Imana ikituzigamye tuzosubira.